abavyeyi b'ibindi bihugu abaperezida bashobora kuvuga bati muri Afrika yose turabona umuntu twozeza la jeunesse donc l'avenir y'ibihugu byacu ni perezida Ndayishimiye ni umuntu visionnaire icyaka n'umuntu afise esprit rassembleur ubu tuba twamaze gushihana mu Barundi mugabo urabona ko yaje avuga ati byarutandukanye ku ruhande ari bishaka gatatu perezida Ndayishimiye afise na mu stratégie ni un président inflexible ni infatigable umusirikare ubona atundamika amaso imbere y'umuntu bamuteye igitsura uwo kwijisho ry'umujenerali Ndayishimiye biragoye ko bamuteye ubwoba ngo ntavuge ukuri agomba kuvuga kubera ngo bamuravye igitsura gusa si ibitego nana la jalousie existe entre les états ishari rirabaho hagati y'abakuru b'ibihugu canke amareta nimba perezida Kagame nkuko n'umusaranyarwanda bikritika atarigera ubabangujwe n'abene barabirose ngo mugabo ngo yigeze kurongora umuntu ariko nta bitege twamusasiye ishwa yabo hari abakuru b'ibihugu bakundwa cyane hakaba n'abakuru b'ibihugu batinywa perezida wacu yumva ninde waremye bamwikundira zivyo ivyo abanyarwanda bemera n'ibitwabo hageze kuvuga ati uyu muntu yarwanye urugamba rukomeye turabona n'iyindi nsinzi atahanye bakavuga bati tuzoye kumwigira tumusanganire tumukeze ni message bagomba kumuha bati turi niba turabishigikiye abavyeyi bameze bakajya gusasa ibitenge ni kuvuga abantu nka message y'amahati ntaco dufise na kimwe tutoguha kugira ngo ubandanye udutunganiriza itorwa rya nyir'icyubahiro perezida Ndayishimiye uwo byankiye ntabura uwo byankana ibyo ni bisanzwe ku Rwanda kuko hasanzwe hari umubano atari mwiza urabona yuko ari kitagenda neza kuko imipaka iduhuza yugaye igihe kirekire intambara ziri muri Kongo zatewe n'u Rwanda rwagiye gutera Kongo rukitirwa ubwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi ugiye kubiraba biranamaramage birateye n'isoni ku banyarwanda kuko burya muri politike hari ibintu umuntu arengera bavuga ngo umugabo w'isema yirukana ishishiro kubona intahe ya Afrika uno munsi bitse mu Burundi mu bisanzwe umuntu yateza kubona yuko nawe isa n'uko ibitsiwe wa Rwanda mugabo kubona mu bakuru b'ibihugu bose ba Afrika ndetse n'abo ku isi yose bakeza becho amahoro bose Ndayishimiye hagasigara umwe kandi mugabo birumvikana kuko ibirori byo kwimika perezida Ndayishimiye mu muryango w'ubumwe bwa Afrika wa Burongore byaraye byiza ubona ko byari bihijisho by'umwasi kubera ko perezida Kagame yaje kubindyaje tuvuga uko kuntu yaze kubiyajya muga nawe yerekana ubugome burenze kibuye mu Rwanda hari abanyamurenge bavuze ati no reka twebe ubuzima bw'ubuhunzi titukibubandanije ifo dusubira iwabo dusubira iwacu ntibabarashe saa sita saa sita yego igipolisi cy'u Rwanda barabarashe kuri barekeramo gusa gusubira iwabo no mu yindi mvugo u Rwanda rukoresha abo bantu kugira ngo rushobore kwesitarayo abasirikare bago abantu bago none ako gace kitwe yuko akabanyamurenge bacunye mugabo abanyarwanda barafashe babandanye biyimbira burya butare canke bifitiye izindi politiki bagomba gukora none turavuze ibishinga nawe byinshi by'abanyamurenge byanditse ibindi n'amavideo bavuga bati abarundi ngabo z'Uburundi perezida Ndayishimiye baraje kumushimira agiye muri Amerika baramutegera bose baravuga bati turamushimira Imana iguhezagire ko byo yakorera abakongomani b'abanyamurenge titwara tuzi yuko ubutabazi twobuhawe n'umuntu batubwiye ko ari umwazi wacu w'umuhutu kandi mwicaye bacu n'ubundi bwo kwera ariko Rwanda bitwa ko abatutsi bene wacu ibintu byiza bizodongera amaraso mpaka byuzura nubwo butare boshora kandi bugenda bumota amaraso y'abantu ubundi butare nyabake umunyamurenge ariko arashobora butare ninde uwo mumbaye ninde umunyamurenge n'ubwo ariko arapakira ubutare ashobora kwari gupakira amakamyo ibiziga by'abana babo gusa abandi bagahabwa amashamba abandi bakabura urengero iyo ntambwe imaze imyaka 30 ari Rwanda ruri inyuma zibyo bavuga yuko hamaze gupfa imiliyoni zirenga 13 z'abantu ni ukuvuga population yose y'u Burundi y'u Rwanda yavuye n'izo ntambara
abagore bafashwe ku nguvu abana batewe amadrogues imyaka 17 bagakora ku nguvu n'abagwanyi ukabona abasivile bapfuye bamwe bazira ubwoko abandi bakaturirwa mu bushu ibyo byose no kuvuga ngo ikibazo cyo kuvuga ngo ni uburenganzira bwa murenge. Yes, me amon. Hani nariko ndibumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Aya ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kanti. Ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye tanganye kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane n'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Ladies and gentlemen, tubashimiye kuba mwarahisemo Diko Entertainment. Umugisha kuba tubafise tubashimire na ntajyo ufata kano kanya kongera tukabana na kino kiganiro c'amateka mumaze kubimenyera. Jewe nitwa Ndikuriyo Leonce Desan bwa Dr. Blob aka Diko aka the ambassador. Umunezero udasanzwe tubaha ikaze mu kino kiganiro tugiye kurabira ahamwe byinshi muza kumenya boneraho guha ikaze nyakubahwa Ambassadeur Apostle Mbayahaga abamukije muri ivyo turizo tumeze neza n'abanywanyi ba Diko baraho bameze neza sawa ntagasonga moya nta musonga kabisa wakuze ntikamureko umuntu aravuye umutima wogaboga inyuma yogaboga umutima bagisezekara inyuma ukumbona nikometse hirya yose n'umuntu yari yambitse ngo napfuye sinzi gupfa kwari ico byobamarira barabonye ku mbuga z'ako kantu nabibonye ariko ndiho abantu ngo RIP ariko nzi ngo umuntu bakunda gushira ko bijya bintu ahubwo abazora Jenda ntacyo byogo none hako kandi Imana bamaze gutereke sinzi baravye icuma ari societe aba mu biganiro umukozi w'Imana kubaka umwe mu bantu ahubwo abantu bavuga bati umuntu n'inzo y'ibitabo nabararanje y'abavana ashoboka ahubwo bazabaho imyaka 1000 agatukazikanye amugane yanyu gupfa nta nyungu jenda byose ni inyungu uri Kristo byose ni inyungu kabisa muri cyo ngano turagaruka ku mabanga mashasha y'icubahiro mukuru w'igihugu ku burongozi bwa African Union inkuru ikiriko iravugwa dukundira umwanya ukatwemerera turagaruka ku kintu twavuga nk'ikiza citwa ishano kigishimize mu gisagara ca Bujumbura amara kandi nibagumana natwe turahereza Kongo n'imiryango ego Igice umukuru w'igihugu yaratowe ku burongozi bukomeye abenshi mu badukurikirana baba babizi noneho ni inkuru iva ibukuru igashwara hose rino togwa risiguye iki mbega hari ikintu igihugu coheza kikitega nk'inyungu mo ubwa mbere hoho ni ikintu gihambaye ubuyobozi bw'igihugu niteka ku mukuru w'igihugu aba yatorewe guhabwa intahe yo kuyobora ubuyobozi bwa Afurika bwose ni n'iteka kandi ku murundi uwo ari we wese rero nibaza yuko ugiye kubiraba daboro dusubira inyuma gato ingene umuntu aheza agatorwa canke igihugu gitorwa nivyo yanabisiguye wenyene bwiwe n'icubahiro avuye muri urwo rugendo aravuga ati musanzwe hakuranwa uburere ni ukuvuga Afurika igabuye uburere butanu hari ako mu buraruko uko mu manuko hakaba ko mu burengero nako mu buseruko nako hagati ubundi rero mu karere ko hagati kandi hagizwe n'ibihugu bitari bikeya muri ibyo bihugu rero nibyo bije hamwe bikavuga biti none ni ikihe gihugu cyo duserukira mu kuraba igihugu rero baraba ubwabuke bwacu canke imisozi gitunze baraba igihugu n'ijambo ry'umukuru w'igihugu arongoye ico gihugu kuko igihugu cyose nikija kuvuga cyane ngo kije kwigamato n'umuntu rero ugiye kubiraba itorwa rya nyiricubahiro perezida Ndayishimiye kugira ngo arongore uwo bwa Afurika mu kiringo kingana umwaka
ni iteka rikomeye cyane ndetse n'ikintu gihambaye kuko mu buzima bw'umurundi n'abarundi twarigeze kuba mu bihe tubona yuko amahanga atari karatahura Burundi ahubwo asa nuko yabo hari ivomo wamenga aho mengo igihugu kibaye imibembe mu bindi bihugu ibyo tubivuga gutyo kubera iki Perezida Ndayishimiye yarose amabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi kimaze imyaka irenga 5 kiri mu bihano by'amakungu kiri mu bihano ubona yuko umenga n'iby'akarengane wanashaka igihugu cyari cyagize cyari igihugu cyafatiwe ibihano umuntu ugasanga mu Burundi ntibushobora gusohoka ngo buvuge nta muntu abuvugira nta uburanira ni tribune yose ya Nations Unies ni Africaine ni Européenne mu turere dutandukanye wasanga abatukura n'abityoza ndetse n'ababubeshera bumvirwa cyane gusumba ko igihugu cyogira icyo gishikirije rero mugabo urabona yuko yaje nk'umugwanyi aranabiteguza mbere no mu matora ariko ariyamamazamo yavuze ati jewe nje kurwana urugamba cyane urugamba rw'iterambere mugabo urugamba rw'iterambere rw'iya rushikwe ko hariho inkingi zibanza guhagarara neza izo nkingi ni inkingi z'umutekano ni inkingi z'ubutungane ni inkingi z'amahoro no kuvyura umubano w'ayandi mahanga kuko ibyoteza imbere igihugu byose ntibiba mu Burundi rero muri ico gihe rero urabona yuko yarwanye urugamba bwa mbere arashobora guha umutekano igihugu cy'u Burundi imyaka 5-6 amaze ari ku butegetsi ku mbibe zose aho Burundi bugarukira haratekanye uravye ibintu byazana amacakubiri y'amoko y'imbyane ndetse no na rimwe hagira mu by'intambara abantu bagasubiranamwo ivyo yaragerageje kubigwanya arabishobora uno munsi nta muhuta kivuga ngo umututsi n'umwasi nta mututsi akiri adasinziye ngo avuga ati umuhutu yoje mu byahumye wapi urabona yuko yagerageje ibishoboka byose ibyatandukanye abantu ubwoko uturere amadini ibyo bintu byose urabona yuko yagerageje kubiryamika hasi hanyuma igihugu gasubira kikabaho kandi amakungu ariko aracitegereza ubone kimeze baravuga ati kiriya gihugu ubwo yuko kose hari ibyo twagendeyemwo hari ibihano twabafatiye hari igisure twabaravye mugabo kubera tutari twamenye kuri uko ariko rero yaragwanye ku buryo isura igihugu cy'uburundi cyari cyatakaje mu makungu isura igaruka junja riri muri rwa rurimbo ruhagaze igihugu cyacu atishinga icumu mu mashinga icumu ryacu bisa nuko ryari ryarajyanye canke ryaragondanye ntawe ubizi muri yarasubiye kuyishinga neza uno munsi idarapo rya Afurika rikaba rihungabanira ku musozi w'Uburundi nuko rero twovuga yuko twoshima yuko byagenze kuko byagenze niteka ku gihugu nubwo bamwe bakontre 6 aho bavuga ngo nibisanzwe ni ngo nta n'ikintu oya wapi ahubwo muvuzisha cyane bukasize ko mwaravye umuntu karabahomenga mu karere turimo cyane cyane igihugu cy'u Rwanda homenga ntibigeze bishimira ino nkuru ufatiye cyane nko byagiye byandikwa ku nyamakuru cegereye ubutegetsi bwa Kagame igihe n'ibindi aho mbere rino twavuga ari kiba canke kuganwa kwa nyene cyo hejuru w'igihugu bihutiye kwandika inkuru bavuga bagaruka ku by'ubwicanyi bw'abanyamurenge namye ndaba n'inkuru banditse bavuga bati ngo gusasigwa ibitenge atahutse mu gihugu ciwe ngo bisa nuko abarundi benshi bitiranije ngo bakatahura yuko yatorewe ngo kurongora abaperezida bose bo muri kuna kutemera no gushaka gucafuza igihugu cy'u Burundi kandi bifise n'izihe nyungu bwa mbere ho byankiye ntabwo byankana ibyo ni bisanzwe ku Rwanda kuko hasanzwe hari umubano utari mwiza hagati y'igihugu cyacu hagati y'inzego zirongoye ibihugu ko ari bibiri urabona yuko hari kitagenda neza kuko imipaka iduhuza
yugaye igihe kirekire rero n'ibyo wabivuze by'intambara ziri muri Kongo zatewe n'u Rwanda rwagiye gutera Kongo rukitirwa ubwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi murabona yuko batabihurije ko n'abarundi ahubwo abarundi bavuga ati turahurira tugiye gutabara kuko turazi yuko aho intambara ikiraba hariho abantu bapfa bazira ububi gito canke bazira abantu babitirira ahubwo ugasanga barondera izindi nyungu mugabo bagenda batambuka imivyimba canke baca mu maraso y'abantu bisanzwe kuko ugiye kubiraba biranamaramanye biranateye n'isoni ku banyarwanda kuko burya muri politike hariho ibintu umuntu arengera hariho n'ibintu nta nzigo ushobora gushira mu bintu wimanifeste k'uwo muntu umwanka kandi bisanzwe ari imigenderanire y'igihugu ku kindi ibyo ntibikunda niba kuba mwankana mugabo relation ni entre les états si entre wewe nawe rero muri ico gihe rero urabona abandi bose musanzwe bavuga ngo umugabo w'isema yirukana ishishiro usinzi ko umugabo buwumva yirukana ishishiro umugabo w'isema yirukana ishishiro umuntu ari muri bakabona bararamukije ati yemwe abaho ibiseke n'ibindi biraha abantu barashoye baje kubaramutsa kubera uwo muharo wote biteka muri aho hawe ati ngiye niyo mvugo kubona intahe ya Afrika uno munsi bitse mu Burundi mu bisanzwe umuntu yateza kubona yuko nawe isa n'uko ibitsiwe wa Rwanda mugabo kubona mu bakuru b'ibihugu bose ba Afrika ndetse nabo ku isi yose bakeza n'icyo amahoro bose ndayishimiye hagasigara umwe ni wa muganya adatahura inyungu biragoye yankahibise ku mubano biragoye urabyumva jewe narinzi yuko iyo baretse kuja muri ivyo birori biteye iteka kandi muga birumvikana kuko ibirori byo kwimika Perezida Ndayishimiye mu muryango w'ubumwe bwa Afurika wa Burongore vyabaye byiza ubona ko byari bihijisho ry'umwasi mugabo ugiye kubiraba umugabo kumugabo uragamagiranwa n'ibisanzwe burya baza ku manza abantu bose suko baba bakunda hari n'abajya ku rupfu rw'umuntu kandi rero batanze ubwo burozi mugabo aho ati kubera umuryango kubera abantu bazi icyo twapfana n'iki ndajyayo ukagenda hari n'abaza kurira mugabo ugasanga barira biririsha kubera n'abandi baza batera ntibarira bazi umukino ariko barakina ntabaye gupfumakira nk'uwo mukino mugabo kuvuga yuko umuntu uko nabyumvise umuntu bavuga ati hariho mu karere ko hagati nitwe turamukiwe hanyuma no munsi uwo twatoye ibihugu byose twatoye kuko ni ntahe yacu mu karere sibyo mugabo basanga bose barigavye bagiyeyo uwundi nta rubanza ruhambaye afise ntagwaye nta camufatiriye mugabo kaza wumva wewe uwo munsi ngo wazoyoye kwiyerera umupira kumbura ko Perezida Kagame yanse kubinyaga tuvuga uko kuntu yanse kubinyaga muga nawe yerekana ubugome burenze kandi nibaza ko diplomasi suko yategereza suko bimeze diplomasi ibihugu mu miryango bahuriramwo umwe ntareka kugenda kubera ubundi kuko bari kondana kuguma babanye muri aho hantu basi yopfuma natuma sibyo kibeje gutuma kuko bose ntibagiye bakora ibihugu bagiye batuma umukuru yavuga uti ishegera ciyo cyane premier ministre cyane ministre d'affaires étrangères agenda kicara muri ya kibanza mugabo imbere y'idarapo ry'u Rwanda hakaba ari umuntu ahicaye yaserukiye nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri ibyo birori mu gihe bitabaye rero biragayitse siwe wenyine uravye na mugenzi w'Museveni ntiyigeze abona twovuga yuko Museveni yoba asa n'uwiyungana Kagame mu mbono imwe ya politike yo mu karere bishoboka kubera atari byo kuko Museveni umenga muga numvise ko umenga we ashobora kuba aramukeje
Museveni mu nyuma biciye kuri X yanditswe ko mukeza ibyo rero birashobora kuba biri valable akaba afise des raisons indépendantes de sa propre volonté akaba atagiyeyo mugabo kandi akavuga ati nderekana umunezero mfise canke ko namushigikiye aho musa ubwo yavuze ati tumwe dukora akakanwa ko muravuga ati umurwanyi basi diplomasi no kumenyesha diplomasi no kumenyesha urukundo hagati y'amareta si urukundo rw'abasheri ni urukundo rw'inyungu umuntu bashobora kuba mugabo mudakundana mugo ubona yuko uteza kuzosumira iwe cyane hari inyungu ziviwe diplomasi niko imeze rero niko bimeze nta kuvuga ngo twanka ntituzobana ntituzokorana wapi uba wananiwe ibintu biri ko biraba mu akarere gasanzwe karimo ibibazo byinshi harimo n'intambara ukabona abakuru b'ibihugu bamwe bamwe ntibashigikiranye ahubwo menga byajemo amashari hari ico vyonona muri geopolitique biraconona kuko iyo ibihugu d'abord bitariko biragenderanirana hariho ibintu muri volet économique canke umubano usanga hari ibintu bitagenda neza urumva ibihugu byose birahomba muri ico gihe mugabo ibihomba byose mugabo ingwara zaza muri umuntu umwe umuntu agatuma hari ibibazo rero nk'uko bavuze mu gihugu cy'u Rwanda niho cyateye Kongo raba ibihugu biri muri Kongo kuzana amahoro n'umutekano raba inama z'amashyirahamwe ziriba zikoranyije muri Murambo raba amashyirahamwe mpuzamakungu yiriba asemerera ati nyabona jenoside y'ikirara muri Kongo nihagarare nk'iyi mvugo si uguhomba gusa ahubwo hariho n'ubuzima bw'abantu bahatakarira hariho n'abantu bahomba kubera barangura muri icyo gihugu canke iyo banaza biva muri icyo gihugu hariho nk'ingo zisambura za mubano w'umuryango uraze kubera abarundi n'abanyarwanda bararongorana ugasanga imiryango niyo bitana ba mwana ntikiramukanya ntikimariranira imanza ndetse hari n'abaca begamira ibyo vyumviro bya politike by'iwabo ugasanga mbere bayinyanduruko y'uko umenga barabana nabi muri iyo miryango mbere ugasanga uruhombo ni runini ugasanga umwana w'umurundi ashobora kuba yashyirwa umukobwa w'umunyarwandakazi ntashobora kujya kumuzana kumukoresha kuko niyajyayo bamwita umupererezi bamwita umusipayi bariho batuye umuntu yo kuraba neza agomba kutwinjira neza kugira ngo aze araneka ibyo byari iwabo bashaka badashyigikiye politiki ya FPR kandi batanagenzwa n'ikibi mugabo kubera bitwa abanyarwanda gusa bababona mu ishusho ya Kagame babona mu ishusho ya FPR babona mu ishusho y'ikibi y'abantu babishanye rero hariho abanyarwanda benshi bashaka victime muri politiki mbi kandi bo batayishyigikiye hariho abarundi bashaka victime y'uko ukuntu u Rwanda ruvuga ati abarundi n'abansi bavuga bati twebwe uburenganzira bwose bavuga ati uyu ni Murundi icyo usanga ari ingorane ndumva uruhombo ni runini rurabaho nicyo gituma burya dushimira leta yacu yandayishimiye kuko avuga ati uko biri kose igifungo twamamaza amahoro tubashigikira amahoro umuntu wese agomba kuba umubanyi mwiza n'uwundi niyo byangiye ukagomba umwereka yuko wewe ku ruhande rwawe atantamamize hari kugira umunsi yakize bigende neza kuko ibihugu nta na kimwe cyubakiye ku mapine nta na kimwe ibyo kizize kwimuka byose bizogumaho hari ikintu cy'abantu bagomba kwibuka abaperezida baravaho muri ibihugu bigumaho muga izina ribi uba wasize risigaye rifise icyo risigaye rononda iyo abantu mugize konfi ifu ko muraba ukaraba rekonsekanse zavyo zivyo mu wafashe n'ingaruka bizogiye nyine mu myaka miremire muri bivuga rero abantu bakwiye kubimenya kuko iyo ibihugu bibanye nabi ingaruka ni nyinshi cyane ni nyinshi uburavye mu vyandikwa n'ubundi mbere ko duca tunarenga abanyarwanda bagiye bagarukako bagarutse mu mvugo n'ubundi zisa n'uko menga boteranya ino communauté y'Abanyamulenge na leta y'u Burundi mu gihe biciye mu biganiro n'ibyo twagiye dukorera hano twagiye turonka ibishinga nayo byinshi by'Abanyamulenge bavuga ati ahubwo nyabona iyo tutabona leta y'u Burundi iyo tutabona igihugu c'u Burundi turashobora heze nk'ifu y'imijiro uretse guhora bashaka kwereka Abanyamulenge ko umwasi wabo ahubwo menga ni Murundi mu gihe harimo umugore w'Abanyamulenge aho bavuga ati abarundi bubaho cyane bone bavuye ko uruhendo si benshi bijya nk'uko bivye hariho agace cyangwa umugwi w'Abanyamulenge
babaye foromate mu bwonko bwabo n'u Rwanda babujijemo ideology ya FPR guhera muri 1996 none ku ntwaro ya ntuza ya Mobutu Seseseko abanyamurenge bari bafise bari batekanye bari bahari bari bafise inka nyinshi bakorora bakagira amatongo agenda umunsi wose ntarimare amwe wese afise ahamukwiye babana neza n'abafurere bakabana bashi bakabana barega bakabana abanyingi n'abaki bose ntabwo zari zihari umugabo ibibazo zitanguye ryari zitanguye aho habereye intambara ya AFDL intambara yapanguye u Rwanda yo kuvuga ngo bafashe kurwana batere Kongo kugira ngo bazobahe ubutegetsi bwa Kongo intambara yagiye guterwa yitwa y'abanyamurenge mugabo hanini u Rwanda rushoreye Kabila Desire kugira ngo igihugu none Kabila n'umunyamurenge oya kuva kera intambara bayirwana hageze no gutanga ibibanza mu gisirikare barabiyima ahubwo umunyarwanda yitwa Kabila aba yigira cyo gutamajura muri Kongo yego kandi abasirikare b'u Rwanda kiriya gihe abanyamurenge bapfuye bangana iki benshi cyane benshi ubuzi cabo uno munsi bipfirariho cyane bariko badeka ko abandi RCD mu 2018 iki yatangwa iyo ntambara bavuga ngo abanyamurenge n'iki intambara bitirirwa kugira ngo tubahe igihugu abone barapfa baratikira sivyo na kabiri ariko bagiye mutegutse murabanze intambara irasutama 2004 intambara niho irasutama 2017 noneho handuka y'Itabara yaforomeye mu Rwanda igahabwa ibigwanisho igahabwa amategeko Kabila kayicira inzira bagakora n'abasirikare bitwa bafiremo babafashije kugira ngo bice misyo kwica abanyamurenge gusa babanyaginka babatumira amazu batumira ibigega birimo ivyimburwa batumira imirima batumira amashengero batumira amashure ubuzima buranga kugira ngo abanyamurenge bose bo tuva ari impunzi mu Rwanda ubuzima yuko batahunye bagahungira i Burundi abandi bavuga abafashe inzira yo mu Burundi nimba ivyo bavuga barabakunda bagomba kugira muri 2018 aho ikibuye mu Rwanda hariho abanyamurenge bavuze ati no reka twebwe ubuzima bw'umuhunzi titukibubandanije ifite ko dusubira iwacu ntibabarashe saa sita yego igipolisi cy'u Rwanda barabarashe kuko barekeranye gusa gusubira iwabo umugabo muri iyi mvugo u Rwanda rukoresha abo bantu kugira ngo rushobore kwesitarayo abasirikare babwo abantu babwo noneho ako gace kitwe yuko abanyamurenge bacungiye mugabo abanyarwanda barafashe babandanye biyimbira burya butare canke bifitiye izindi politiki bagomba gukora babandanye bakoresha n'icyo gihe rero umutabazi wa mbere abanyamurenge baronse muri bwicanyi muri kubukorwa buturutse muri politiki mbi ya FPR abarundi ubu turavuze ibishinga nawe vyinshi vy'abanyamurenge vyanditse ibindi n'amavideo bavuga bati abarundi ngabo z'Uburundi president yishimiye baraje kumushimira agiye muri Amerika baramutegera bose baravuga bati turamushimira Imana guhezagire ku byo yakorera abakongomani b'abanyamurenge titwari tuzi yuko ubutabazi twobuhawe n'umuntu batubwiye ko ari umwazi wacu w'umuhutu kandi umwicanyi wacu niho ko ariko Rwanda bitwa ko abatutsi bene wacu no munsi rero isanganya abanyamurenge bagize ni ukuba baragize umuntu yitwa Azarias Rubekwa yabaye premier ministre hariya yabaye n'umushikiranganji w'iki bagira Moise Nyarugabo bagira abandi bagabo bagiye u Rwanda babaforomata babagota bagira abanyarwanda ku nguvu nabo bagenda bumvisha abanyamurenge bene wabo ko ari abanyarwanda kubera n'abanyarwanda kandi atari kugira ngo n'abanyarwanda rwanda n'uburunka imbarutso y'uko hano binjira Kongo bongeye gutabara abanyarwanda bene wabo kandi atabarira muri mvugo rero abanyamurenge ni kuri kw'Imana tuvuganye ukuri batikuye kuri uru Rwanda
ngo bikure muri ideology ya FPR yereka yuko ngo bagomba kurwanya leta y'iwabo kandi leta ibemera nk'abenegihugu babo. Abo bantu bagomba kubereka yuko abarundi ari abansi kandi barabatabaye, bakabareza propaganda ngo perezida Ndayishimiye n'ingabo bagomba kugira jenoside. Mbere ya jenoside gute? Jenoside y'abatutsi yigirwa n'igisirikare kivanze n'abahutu n'abatutsi. Zareze kuyaga utwereka ikintu nyinshi ubu kitoshoboka. Kiretse nimba jenoside yo barahindukiye ubwoko abusigaye bwica ubwoko bugenzi bwabo. Ibyo ni bishoboka. Jenoside uno munsi ugiye kuraba amacakubiri mu Banyamulenge ageze yatumwe n'izo ntambara z'ubuhimbiri z'amafuti zitari nazo atacuze ngo zirabaza bose gupfusha abantu babo gusa. Biteye ubwoba. Abanyamulenge bari abantu ubwoko bw'icitegererezo, abantu bari solidaire bose ukoze kumenya Munyamulenge umwe muri Karemera Cararaje bakagwana intambara y'ubwoko bwabo. Mugabo n'umunsi ugiye kuraba bamwe bitana ngo nibifobagana, abandi ngo nibugara, abandi ngo nabase b'ubwoko, abandi ngo nabatabazi b'ubwoko. Ugasanga umugore n'umugabo mu bitanda barahukanye bapfuye iyo ideology gusa. Ugasanga abantu bacita ntibacuba hase motif ngo nakagara cyangwa ntiyemera ngo ideology ya FPR na y'umuvugitura yanyu. Aho abantu basigaye bapfusha umugwi umwe basangiye basa n'abanyina bo bakaririmba bagaca bagira iminsi mikuru bafatiye kuri ubwo tuntu duto kandi hapfuye Abanyamulenge niho ukora yigisha abandi Abanyamulenge bagize iminsi mikuru ariko bahana amaceze bati banaka bapfuye kandi ari ibintu babavukana. Iyo byose ni konsekanse ni ubwayi bw'iyo politiki mbi bagiyemo yo kwita Abanyarwanda bakita Abatutsi kandi atari bo. Mugabo kubera bemeye kwambara uruhu rw'Abanyarwanda cyangwa rw'Ubututsi ni ikibazo muri Kongo. Bagaca bahera ngo bajye kurwanya leta y'iwabo bayirase. Ikibazo bagavuga umuntu yabatabaye ati nyabuna uno munsi ugenda y'Abanyamulenge bari ngaha bafise ubuzima bumeze gute? Uwo batandukanye n'abarundi bari ngaha nicyo kibi kubona bafise n'amashopu meza n'amagazi gusumbana n'abandi. Leta gisaba Murengereza hano nuko ari Murengereza abugura cyo kimwe n'Umurundi ikora tanga cyo kimwe n'Umurundi. Ishuri yigamwe igano ryashatse yifitiye uburyo hari Abanyamulenge batiga mu mashuri y'impunzi ngaha bifitiye amafaranga yigisha mu mashuri yigishwamo n'abandi bantu b'abakire ndafise uburenganzira hose akeneye gusohoka igihugu nubwo ari impunzi bamuha urupapuro genda biranga bidubaye n'ibanzu uzane nta ngorane ziza bakazihabwa n'abandi mugabo basanga ariko bavuga ngo mu Burundi ko ni ngorane ngo barabanga banga gute abantu bagira ibyo byose. Ibyo ntibishoboka. Ntibyashoboka. Icyo ni ikinyoma rero. Nibaza ko harageze ushaka imibonano mwanya wanyu mpavuga ahubwo Abanyamulenge harageze ko ino migwi yinjiwemo n'umuzi n'ino ideology gayise ko babona harageze ko bakanura bareke guhendwa naho ubundi bazaba basanga rero bakoma babihombera leta y'u Rwanda rero yahuga inyungu zayo abandanye kigera yego nuko bimeze. Nibaza ko bamwe barikora bibona kuko barabonye deja hariho n'Abanyamulenge barashinga ntahe abagabo b'ijunja n'ijambo igihe vuga perezida Tshisekedi aheruka muri Amerika yarabakiriye baraganira nawe baravugana iby'igihugu baravugana iby'ingorane z'ubwoko bw'iwabo n'iki arabatragiriza. None ngira gutuma n'abantu bamwe bariko baganira ubutegetsi bwabo bane uburenganzira basanzwe bafise. Iyo ntambara bagiyemo barabasanga bafise ahubwo niho bariko barabutakaza kundi visa amoko arenga 540 n'ayandi. Ayo moko yose ari muri leta yo kwigayo ni menshi ntiyojayo hari leta y'abantu 540 ni ubwoko bwose buserukiwe mugabo Abanyamulenge ntibarigira babura muri leta n'umunsi barimo kuva kuri bamwe buto ariko bagisara barabashikira banje n'uno munsi bari mu nama nshingamateka bari muri leta hari n'abahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu conseil spéciaux b'umukuru w'igihugu mu gisirikare bavuze abagenero 9 tutavuze abaofisiye bandi injuju. None ikindi kintu baganira ni giki ni ukuvuga ngo bagwane Kongo u Rwanda rwabaheze mu munsi uzoshika igihugu cy'Abatutsi
bonyine atabundi bwoko burimo urumva hasanzwe hari n'amoko menshi nibaza n'abandi bavuga ati ubwoko tubafashe mu bwirukane mugire igihugu cy'abanyamahanga gusa uruhendo kameme sibyo abantu bize baciye ubwenge ibyo bizobaho kumbura ko bashaka kwigarurira ibirongo by'inzahabu ntibishoboka cyane na perezida ibyo birongo by'inzahabu bizodengera amaraso mpaka byuzura n'ubwo butare boshora kandi bugenda bumota amaraso y'abantu ubwo ni butare nyabake umunyamurenge ariko arashobora ngo butare ninde uwo mumbaye ninde umunyamurenge n'umunsi ariko arapakira ubutare ashobora ko ari gupakira amakamyo ibiziga by'abana babo gusa abandi bagahabwa amashamba abandi bakabura urengero nizo nzahara ariko baruhuka aho urugo rw'umuntu uzaba rwarubugaye ari mu Rusaka yabuze abahungu akabura n'abuzukuru ugasanga urugo rwarubugaye kubera intambara bagiyemo batazi n'icyo barwanira undi munsi umwe bariko baruhuka ariko baruhuka shebuja wabo shebuja niwe bandanya byereza nyuma yuko amakuru yahaguze avuga ati no trop hagarika ugiye kuraba Kongo yagiye kwitwara muri Union Européenne na zaone ibyo bise ngo ni Holocaust genocide yakorewe abakongomani iyo ntambwe imaze imyaka 30 ari u Rwanda ruri inyuma zibyo bavuga yuko hamaze gupfa imiliyoni zirenga 13 z'abantu ni ukuvuga population yose y'u Burundi y'u Rwanda yavuye n'izo ntambara abagore bafashwe ku nguvu abana batewe amadaravizi imyaka 10 bagakora ku nguvu n'abarwanyi ukabona abasivile bapfuye bamwe bazira ubwoko abandi bakaturirwa mu bushu ibyo byose no kuvuga ngo ni ikibazo cyo kuvuga ngo ni uburenganzira bw'abanyamurenge sivyo hamaze kugwa abantu benshi c'est ça rero umwanya rero nta kindi Rwanda abantu mu Burundi nuko rero babaza bati kamene ibyo bari Rwanda yatuba tubona reka dutabara abantu kujya gutabara abantu niyo cyabaye icyeyi cy'Uburundi ku Banyarwanda rero ntawe bireka gutyo nta kundi birumvikana cyane ngo bavuga ngo turabahasa umwe ahise n'ikinzira y'ikibi ihasa ari birashobora gushiramo guhitamo inzira y'icyiza ariko ndivyoshye nyine bo bavuga ngo tubihasa ngo reka ihasa ryacu ngo rishobora kuba ryahisemo n'undi mubanyi muri kanije n'umwasi wacu ikibaye ndi ngo mwehuye na Kristo inshitangamo reka ndakubwira nibabona umugenzi wawe aguherekeje umwasi uzumire kuvuza abansi babiri umugenzi wawe aguherekeje umwasi ego kubera abifadikanije n'uriya mwasi sinzi ko wibuka Nelson Mandela yarigeze kujya muri Etats-Unis kuri plateau ariko bamubaza ibibazo bamubaza igituma afitanye ubucuti na Cuba kandi Cuba ari umwasi wa Etats-Unis sibyo yego nane yifuje ijambo inyishuza cyane rero ati ikibi cyamwebwe na politike yanyu niyo bibaza yuko umwasi wanyu ategereza guca umwasi wacu uko bigenda kose siko imeze umwasi n'umwasi yakubera ubwantu muri nyine warukereye ni umuruzi nagimwe jewe sindi jewe ngikimbuza kuba mugenzi wawe no kuba mugenzi wiwe yego niyo mvugo rero kumva Burundi koja gushigikira Kongo mu kugira ngo bagarukana naho n'umutekano kandi uko guhungabana no kuva mu Rwanda ni ikibazo ati kubera ko Burundi turi hasa ariko twebwe bumve koze yacu no kudushigikira mu byo turi bakaza kwifatanya na Kongo bavuga ngo bahisemo kuvuga ngo bitorera indi hasa nko mu bintu byo guhasa hari amahitamo ajana rero ariko zihitamo muvuka oya nisanze tuvukana rero byabereye hehe utabyumenya ubona mwana avuka batubona imwene wacu rero amahitamo y'abantu n'ahasana n'ahasa abantu arababanyi cyangwa inshuti ni inshuti nta muntu inshuti bazihitamo nibyo n'abagenzi barahitamo ubwo muvuka no muhitamo rero harashobora kubaho de vrejimo de fojimo hashobora kubaho amahasa usanga ashobora kuba yanakunda na wagomba mugahagaze guhitamo ingene umuntu wese yiyubaka mu rugo rwiwe mugasanga ntimwihurije ko muragira ko mutagenderanira cyangwa murabana igisho ribi mudatahurana ku kintu na kiriya mugabo iyo bavuze bati iyo bagaze kuvuga ati bene naka bavuga mwese
urumva rero amazi turacara amazi n'ubu kandi icyo nabishimiye kimwe kubura n'u Rwanda rucibuka icyo dupfana ni cyiza kuko hazogera igihe akenshi iyo ushize ku munzani icyo upfa n'umuntu n'icyo mupfana icyo mupfana kenshi gisumba ibiro n'uburemere icyo mupfa rero hageze guhitamo icyo umuntu icyo uhitamo umuntu yihitamo icyo apfana n'uwundi ukumbura ko imvugo nka zijya zohava zinerekana akantu gasa no kwicuza cyangwa kumva ukumbuye umubano mwiza mu ukaba ugifite isoni n'ubwoba byaho wobihera birabwa muntu mwiyumve kubera uba wamaze no kudabanganya ibintu bitari bike oya muko w'isoni azihambanwa kandi umugabo kumugaburaga amagiranwa cyo nibisanzwe cyo usuzugwe cyo ukabaya kubera ndagusabye ubaye cyane nigarure nkabona inzira mbi ariko ndajamwo ugacu byita ko intege nke kuza gusaba imbabazi ahubwo niwe uri feble umuntu ari foro arukonese kosa kandi akamenya kubisabira imbabazi uwo ni ari foro kabisa birumvikana cyane tugaruka mu gatoya dufatije n'amavuta yacu birumvikana yuko nyacubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye koko nimboneza ibushitse ndetse indongozi y'akarorero twagize ariko ku rwego rwa Afurika amabanga yahawe uwo mengo umuntu yovuga ngo biraremereye ese ho bari ikindi kintu bafatiye ko nka valeur ajoute cyangwa caractère niyo bafise yisangije uvuga ati kino gihe n'umuryango murongorwe na nyiri cyubahiro General Neva ngo ubwa mbere hoho ntibahitamo umuntu bahitamo igihugu ubwa mbere nibwo giseruka umugabo uko bikoze nabivuze bitangwa kugira abahitemo icyo gihugu icyo ari cyo barakiye aratete afise valerizi voilà ni ukuvuga ko bashobora gufata abakuru b'ibihugu byose byo muri karere ka Afurika yo hagati ngo ni ibintu bigezweho rero ngo ni muze mwese musase hajya imbere museruke chairperson aba ari umwe nibo bajya hamwe bakamwitorera gutora umuntu rero hari byose karite valere barahari niyo perezida Ndayishimiye baramuzi birangana herako barabwe umuntu yatoye pouvoir son pays igihugu ciwe kimeze gute diplomatiquement cyarihe économiquement cyarihe mu mubano n'ibi na biriya muri sécurité cyari kimeze gute yose bakavyigaho bakavuga ati uyu muntu kamene ya quelque chose ushobora no kubeneficia yako si bya mbere ugiye kubiraba yari yaramaze kuba champion mu vyerekeye jeunesse sécurité muri uyu muryango nyine n'uyu mubyeyi kugira ngo ababyeyi kugira ngo bashobore kubitsa umwana ahantu babanza kuraba uwo mubyeyi yabitse umwana uwo ari we afise imyitwarire imeze gute mu guhumbera abana yesu umwana wanjye yabaye nabi yomwongorera birashoboka agasa nabi iwe kubona rero ababyeyi b'ibindi bihugu abaperezida bashobora kuvuga bati muri Afurika yose turabona umuntu twozeza la jeunesse donc l'avenir y'ibihugu byacu ni perezida Ndayishimiye niwe tuguze champion wa jeunesse et sécurité azoba turabira abaduhera impanuro abatwerekera ingene bazova abantu b'abagabo bashobora kubona bo kuzorongora ibihugu byabo bafatiye kuri izo nyigisho canke ko kuntu aba yabatunganije ubwo n'ubwiza ubwo bwa mbere bababonye ndabona kubona n'ingene yabitunganije bavuga bati turavye rero uko uyu muntu yariko arabigenza uku nuko ni ibintu bikomeye aho reka tumutore noneho natwe badutwara natwe turakeneye impanuro ziwe mu bibazo turimo imwe twabitorera umuti imwe tuyifata mu ntambara zina ziriya uyu muntu arafise icyo twigisha kuko nawe ari mu bantu baciye mu ngorane ariko arazivamo cyane cyane z'umubano kugira ngo ubumwe canke mu gihugu abantu babeho bari hamwe icyo ni ikintu gikomeye cyane baba baravye hamwe ati uyu muntu arakomeye uwo mwizunga burya ibyo yashoboye mu gihugu twari tuzi ko bidashoboka no muri twebwe turabona yuko aho duterera ibyo birakonta cyane ni umuntu w'umuvizionnaire sibyo umuntu afise iyerekwa avuga ati jewe ikintu ndagikura ndari nzo gushikana sibyo perezida Ndayishimiye kometse icyaka n'umuntu afise esprit rassembleur n'umuntu afise umutima wo kwegeranya
ntateranya ntaryanisha yaba atari ko bimeze ubu tuba twamaze gushobora gushihana mu barundi mugabo urabona ko yaje avuga ati byarutandukanye ku ruhande rero no muri Afurika hariho ibyo bibazo by'abantu usanga bafise batandukanye avuga ati rero turakeneye umuntu atwereka ko icyo dupfa kizodusambura gusumba yuko twari gufata icyo dupfana abenshi dushira imbere icyo ni ikintu baraba ku muntu gupfa kugira ngo naka ni yaduke ngo ariko yitwara hanyuma ishaka gatatu perezida Ndayishimiye yafise na strategie ntushobora gushika ku bintu bimwe bisa nuko ari impossible udafise de strategie zishoboka yuko uvuga uti kidashoboka agenda gishoboka ndagerageza ikingiri n'iki mpaka ndagishoboye rero strategie zimwe hari kuko chaque president cyangwa chaque état nizo strategie zayo ngo bashyize ku meza bakavuga ati naka iyo plus strategie gusumba twe kubera yashoboye ikintu cyo yatunanira strategie yakoresheje ndiri kwenda ko twazikoresha kugira ngo turabe ko nabo tubishobora bakaheza ubwo bwenge cyangwa ayo ubwo buhizi cyangwa kugura tunganya bakavuga ati reka tuvyemporte bize ne bacu niyo ko importa uravuga icyakane ni stamp president ni inflexible ni umuntu atameze ko akarenga tuzana ishimwe ntajana umuyaga ngo azatumbera y'umuhenda mikiyose ari yaje wapi ivura abirenga umuyaga uzura iburaro ibuseruko ishuri ryamira nyene hari arafise ingene ibintu adahindagurika kubera abantu bamucyojo abantu bamuciye intege abantu bavuga ati ntibishoboka ariko abigira kunuku afise yerekwa afise na strategie afise nuko kuntu avuga ati ndabizi bimwe bitaza kugenda abazobimbuza abazobintesha abazogira kunuku mugabo araba hariya icyaka rero uko ari umuntu cya gatanu ni stamp president avuze infatigable n'umuntu ataruha adacika intege byihuse ngo avuga ati ibintu birandambiye cyane mbona bigumye ntabyo nzoshobora ndabihevye mudatsindwa izo karite rero zose bamaze kubona afise valeur zingana gutyo birashoboka yuko bavuga ati uyu muntu ivuga tumushira imbere hanyuma ushaka ngahe umusirikare atundamika amaso imbere y'umuntu bamuteye igitsura akasinda gataho donati kuba sangwa ni n'umusirikare niyo birongeretse kuko mu bihugu byinshi bifise indwara nk'iziraho hari igihugu nko kuba cyo kubumvikanisha ugasanga rero umuntu ntagomba cyangwa atera ubwoba abantu ugatini rero kwijisho ry'umujenerali Ndayishimiye biragoye ko bamuteye ubwoba ngo ntavuge ukuri agomba kuvuga kubera ngo bamuravye igitsura ibyo rero yumva za contribute nahone nibaza yuko rero ibyo byose bija mu makritere bashobora kuba baraba bakabati umuntu watuje imbere control nayo abantu bavuga ngo bisanzwe happy birumvikana cyane kabisa n'ishobora abandanya sasigura icyangurumba yuko ni byinshi gusasigura ibitego nana ndabigeza kubibona mu higaniro kimwe n'ari kuri African TV la jalousie existe entre les états ishari rirabaho hagati y'abakuru b'igihugu canke amareta nimba perezida Kagame nkuko n'umusaranya Rwanda bikritika atarigera uba bamujwe nawe birose ngo mugabo ngo yigeze kurongora ariko nta bitege twamusasiye ishwaya arabigarutse kuko higa wone hatawuri impamvu yigeze ubwo niba kurundi kandi abantu bose bafite ibintu batunganya ibyabo hamikira ntitwubyibagire burya hagati y'abakuru b'ibihugu sibyo hari abakuru b'ibihugu bakundwa cyane hakaba n'abakuru b'ibihugu batinywa hagati y'ukundwa no gutinywa rero ibihugu byitiranye ukundwa gutinywa perezida wacu yumva n'indi barundi bamwikundira zibyo ibyo abanyarwanda bemera ntitwabo hageze kuvuga ati uyu muntu yarwanye urugamba rukomeye turabona n'iyindi nsinzi atahanye bakavuga bati tuzoje kumwigira tumusanganire tumukeze ni mesaje bagomba kumuha bati turi n'ubu turabishyigikiye urugamba uri kuragwana si wewe nyene twaramaze kubona yuko intambara rwana ari twe birwanira abavyeyi baneze bakajya gusasa ibitenge ni kuvuga abantu nka mesaje y'amahati ntaco dufise
na kimwe tutoguha kugira ngo ubandanye udutunganiriza ibintu byacu nibiyo biva ku munezero ko ntabwo bizijana hariho n'abantu rero bataha akabona kuvuga ati jewe bantinye aho kuvuga ati jewe rero abanyagihugu baza kunyishimira babyiniye aho bakavuga ati mwongeze nk'ubu n'igisuru cy'abasirikare muzana baza kujya imisaya benshi yavuye ku kibuga cy'indege jewe babone ko hari intare itaje abanyagihugu mubigize kure ndengane ibibazo bizo ko yakiguwe bivanye cyo kwemerera mukunda cyangwa bamutinye arabona ko bazanayishimiye asaba ko ko n'amaguru ashera cyamusore munini niba utandukanye wiwe hashi mu gisagara urabona ko ari ibintu avuga ati jewe ndaza yaje kuntegera aba bose n'abagenzi n'inshuti bazanye n'urukundo nta gitsure kirimo ahandi uvuze ko harimo agahato uva muduka iyo ni ibintu bikwereka yuko baratsinanye n'abarongoye baramaze kumenyana bigereze spiza komera bati akaza bigura mu nda buke buke barikundanira nawe n'umunda koka yuko mugasanga abanyagihugu bagenda barakubitwa n'ibirindi bya mitraille baratigirayo sicyo kiri rero ni yambere mu Burundi natangajwe no kubona abanyarwanda bariko baravuga ngo abarundi ngo barengeje gose ngo bitiranije ko ngo bafashe ko ngo batwara ngo president bose muri Afrika bona ubundi batara gutahura nabi ngo no kurenza ubundi yose iyo ari gisanzwe ashobora no kugenda hanze agiye mu nama isanzwe akazotebayo kubera inkumbu abene gihugu bamufitiye inkumbu gusa zigatuma bati bamva muhira gatuga inzugi bakiba ati ashike tumusanganira yari bisanzwe none ibyo yamakoma komandere gute bamugize neza akanana bagatahura ngo wanyu ibandi bazi kumbure amareta cyangwa bakuru b'ibihugu ushobora kugirana udushaka cyane iyo babonye ubutonye afisa abene gihugu byari bikwiye nuko banabivuga ku kintu ahubwo bari kubyigira ko nuko ibyo muri komantere badutuke ni sawa ariko mugabo kuri nuko ubwo nuko bimwe ari nka kera biri uko batandukanye niba ari byo bubaha babyigireko nimba waba bamutinya twe wacu turamukunda ukunda rero ama emotion yose ufise urasokorana uzi yuko nawe agukunda urukundo n'imagirane hari abantu bempuze gitinyiro badakeneye gukundwa n'umunsi warimo bakeneye gutinywa gusa umutinyi akaba murakarabira hafi kanda mu karere